Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi washimye gukurikirana kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarahawe inyigisho nyinshi na cane twihweje umugani w'umutunzi n'umworo. Twarabonye kandi ko Yesu yakijije abanyamibembe 10, umwe gusa akaba ariwe yagarutse kumushimira. Uwo nawe Yesu yaciye anamuharira ibyaha vyiwe vyose. Reka rero tubanze twibukanye mu ncamake kugira ngo butarose akanya ko gukurikirana inyigisho ziheruka ntahombe. Nawe wadukurikiranye ubandanye wunguka mu ijambo ry'Imana. Turabe rero wa mugani w'umutunzi n'umworo. Uwo mugani wari ujanye no kubaho kw'Abisirayeli nk'iyindi migani yose Yesu yabaciriye. Umurongo wa 19 wo mu gihimba ca 16 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka uratubwira ngo habaye umuntu w'umutunzi yambara impuzu z'inyambarabami n'izera nziza yamadibamye mu vyiza imisi yose. Iyi rero ni inkuru y'umutunzi yarinze apfa umutima wiwe uri kure y'Imana. Muri uwo mugani Yesu avuga ivy'ubu bugingo agaca ashishikara ivy'inyuma y'urupfu. Turabe uwundi avugwa iruhande y'uwo mutunzi ku murongo wa 20 n'uwa 21 haratubwira ngo kandi hariho n'umworo yitwa Lazaro yatembagara kw'irembo ryiwe yatonyanga ibisebe. Yifuza guhazwa n'udukorokera munsi y'imeza y'uwo mutunzi, kandi imbwa nazo zaraza zikamurigata ibisebe. Hano turabona abantu babiri batandukanye cane. Umwe yari umutunzi wo hejuru, uwundi akaba umworo ruhebwa. Uwo mworo yari atunzwe n'udukorokera hasi tuvuye ku meza y'umutunzi. Ikitashoboka co ni uguhabwa kaze ku meza y'uwo mutunzi. Mu vy'isi nta vyizigiro yari asigaranye. Abamuraba bose bagira bati n'ivyo mw'ijuru ntavyo yoba acibaza. Ariko reka twumve ico Yesu yamuvuzeko ku murongo wa 22 ati wa mworo apfuye abamarayika baciye bihuta kumurerura bamujana mu gikiriza ca Aburahamu. Ariko wa mutunzi we ngo amaze gupfa baramuhamvye. Umugabane wiwe wabaye utandukanye n'uwa wa wundi yari yaragorewe ngaha kw'isi. Uravye ku murongo wa 23 batubwira ngo ari kuzimu ababazwa cane ararangamiza, abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikiriza ciwe. Mu gikiriza ca Aburahamu havugwa muri uwo mugani ni muri paradiso. Igihe Yesu yapfa, abizera bari basanzwe bari muri paradiso baramaze gupfa barazutse maze badugana nawe. Abari kuzimu nabo babaye abansi b'Imana bazozuka baciriga urubanza Yesu niyagaruka. Mu vyahishuriwe Yohana igihimba ca 20 murongo wa 15 niho havuga yuko umuntu wese atanditswe mu gitabo c'ubugingo azotererwa mu kiyaga caka umuriro arico rupfu rwa kabiri. Uwo mugani rero ntituwumve ukutariko. Yesu ntiyavuze yuko wa mutunzi yaterewe kuzimu kubera ubutunzi bwiwe, kandi na wa mworo ntiyagiye muri paradiso kubera yari umworo. Oya namba, urupfu rwababereye inzira yo gushika ahakwiranye n'umwe wese hakurikijwe ivyari mu mutima w'umwe wese. Yesu aratwumvisha yuko Imana itaraba ibiboneka inyuma ariko iraba mu mitima. Ku mirongo ikurikira twarasomye ngo arasemerera ati Aburahamu muvyeyi ngirira ikigongwe, rungika Lazaro akoze isonga ry'urutoke mu mazi amfuvye ururimi kuko sesererejwe muri uru rubeya. Aburahamu aramubwira ati mwana wanje ibuka yuko wahawe ibyiza vyawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe bibi, ubu amariwe imibabaro hano nawe uriko uraseserezwa. Mbere ukuye n'ivyo hagati yacu namwe hariho imangi ihambaye
yashizweho kugira ngo nihagira abagomba kuva ino bakaja aho muri ntibabishobore, kandi ngo ntibave iyo ngo bashike aho turi. Hano rero wa mutunzi acitse ubusega, wa mworo nawe abaye umutunzi. Abapfuye ubu munsi bizera barakiriye agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, imibiri yabo irahambwa igasubira mu ivu, ariko impwemu zabo zija kubana na Kristo. Abapfuye batizera nabo n'ubu bamanuka ikuzimu ahantu h'umubabaro, bazokugwayo bateregwe mu kiyaga caka umuriro, kandi nyuma yaho nta bazoba bagisubira kuja aho ikuzimu. Mbega nshuti yanje, wumva wewe uzoja hehe? Udahisemwo Yesu ngo uzoje mw'ijuru, uzoba uhisemo kuzotabwa mu kiyaga caka umuriro categuriwe Satani n'abiwe, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 25 umurongo wa 41. Aho hantu rero ni muri Gehinomu. Ukiriho niho ufise umwanya wo kwihitiramwo aho uzoja inyuma y'urupfu. Umaze gupfa nta karyo gasubiraho ko gufata ingingo n'imwe. Wa mutunzi amaze kubona amarushwa y'ikuzimu yatanguye kwicuza abonye ko atagikira. Reka twumve ico yaciye avuga. Yaravuze ati, ndakwinginze se muvyeyi, umurungike mu rugo kwa data, kuko mfise bene mama 5, ababwira uko bimeze, ngo nabo ntibazoze aho hantu ho kubabarizwa. Uwo mutunzi yarahejeje gutahura yuko abo yasize ku isi bakwiye kwihana bagifise uburyo, ngo ntibazobone ayabonye. Nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, iyaba abacumukuriye ikuzimu boshobora kugaruka, nta kindi bokora atari ukuvuga ubutumwa. Reka turabe ivyakurikiye. Aburahamu aramubwira ati, bafise ibya Mose n'ivy'abavugishwa n'Imana, nibabumvire. Nawe atoyaye Aburahamu muvyeyi, ariko nihajayo uvuye mu bapfuye bazokwihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abavugishwa n'Imana, ntibokwemera naho umuntu yozuka mu bapfuye. Ni kuva ku murongo wa 28 kugeza kwa 31. Harabibwira ngo abantu benshi boca bihana hagize uwapfuye agaruka kubabwira ingene bimeze. Ariko twibuke yuko hariho umwe yagarutse avuye mu bapfuye, izina ryiwe ni Yesu Kristo. None mbega niko abantu baciye bamwemera kurusha Mose n'abavugishwa n'Imana? Nshuti yanje mwene data, nagomba ndakwinginge ngo ntutevye guhitamwo ubugingo. Nta buryo buzobaho bwo guhitamwo inyuma y'urupfu. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko abantu twabikiwe gupfa rimwe gusa, inyuma yaho hakaza urubanza. Yesu amaze kubacira wa mugani w'umutunzi n'umworo, yaciye abereka ko ikibi atari ugucumura gusa, ariko ari ugutuma abandi bantu bacumura. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca 17 umurongo wa 1 n'uwa 2, haratubwira ngo, kandi abwira abigishwa biwe ati, ibitsitaza abantu ntibizobura kuza, ariko uwubizana azobona ibara. Ivyoba vyiza nuko yohambirirwa urusyo ruremereye kw'izosi, agatererwa mu kiyaga, hako atitaza n'umwe muri aba bato. Iryo jambo urumva yuko rikaze cane kandi riteye ubwoba. Yesu yarivuze hageze. Ibaze nawe umuntu adandaza ibiyayura umutwe, agahereza urwaruka nago rukihereza ubwicanyi. Uturorero tw'ibitsitaza ni twishi, ariko uzirikana ibi. Hazoba agahinda gakomeye ku muntu azoba ariko arababazwa muri Gehinomu, ariko umwana wiwe nawe akamubwira ati, muvyeyi wanje, naje muri uwo mubabaro kuko nakwiganye. Twibukanye ivy'igitangaza Yesu yakoze mu gukiza abanyamibembe 10. Yesu yari amaze gufata inzira yerekeye Yerusalemu. Twarabonye mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca 17 uhereye ku murongo wa 11 kugeza ku wa 16, hatubwira ngo, maze bari mu nzira baje Yerusalemu, aca hagati y'Isamariya n'i Galilaya. Ashitse mu mihana asanganirwa n'abanyamibembe 10, bahagarara kure baratabaza cane bati, Yesu mwigisha, tugirira imbabazi. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereka abaherezi. Bariko baragenda barakira barahumanuka.
umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge vyiwe aramushima, kandi uwo yari umusamariya. Abafarisayo babonye ivyo baciye bamaramara baranababara cyane. Reka twumve ico Yesu yaciye ababwira. Yesu arababaza ati, ntibahumanutse bose uko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Nta bandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari umunyamahanga? Kandi aramubwira ati, va hasi ugende, ukwizera kwawe kuragukijije. Ni muri ico gihimba ca 17 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, uhereye ku murongo wa 17 kugeza kwa 19. Muri barya abantu rero b'abanyamibembe 10 bakijijwe, umwe gusa niwe yagarutse gushima Yesu. Yesu nawe aca mubarira n'ikindi gihambaye, yaciye amuharira ibyaha vyiwe. Abandi 9 egome barakize ku mubiri, ariko mu mitima ntibakijijwe. Abakristo nshuti zanje, twari dukwiye kwamana umutima wo gushima. Iyo tugiye mu makoraniro yera, dukwiye hakuru gushimira Imana ivyo dukorera. Imana irahimbagwa n'ishimwe ry'abana bayo. Ubu munsi rero turigishwa ku vy'ubwami bw'Imana no kugaruka kwa Yesu Kristo, hanyuma twihweze umugani w'umucamanza agabitanya. Amajambo tuza kwishimikiza ari muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, mu gihimba ca 17 turahera ku murongo wa 20 tugeze ku murongo wa 3 wo mu gihimba ca 18. Reka rero tubanze turabe ico Yesu yabwiye abafarisayo ku vy'ubwami bw'Imana. Turabisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igihimba ca 17 umurongo wa 20 n'uwa 21 hatubwira ngo, abafarisayo bamubajije igihe ubwami bw'Imana buzozira, arabishura ati, ubwami bw'Imana ntibuzoza bwerekanwa, kandi ntibazovuga bati ehe ngubu, canke bati nguburiya, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Yesu yababwiye yuko ubwami bw'Imana butazoza ngo bwerekanwe babubonesha amaso aho buri. Yabibwiye abafarisayo kuko bari bamubwiye ngo nababwire igihe ubwami bw'Imana buzozira. Aho rero ntiyagomba kubabwira yuko ubwami bw'Imana buri mu mitima y'abo basi b'Imana ari bo bafarisayo. Mugabo yababwiye yuko buri hagati yabo kuko bwari muri Kristo Yesu, umwami w'abami. Muri ico gihe yari ahagaze hagati muri bo, rero ubwami bw'Imana bwari muri bo. Niho yaca ababwira ivyo kuzogaruka kwiwe. Abantu baragerageza kwiteza imbere no kuzana amajambere muri iyi si, maze bakagomba kubaka ico bokwita ubwami bw'Imana, mugabo bakanka gushiramwo Imana. Yesu yarigishije cane ku vya kazoza, ku vy'ukuzogaruka kwiwe. Ukugaruka kwa Yesu Kristo kuri mu buryo bubiri. Hari uburyo bwa mbere bwerekana ukujanwa kw'ishengero, aho Kristo azoza agatwara abizera vy'ukuri. Ivyo biraboneka mu ikete rya mbere ryandikiwe Abitesalonike, mu gihimba ca 4 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 18. Kugaruka kwiwe ubwa kabiri naho ni igihe Kristo azogaruka gushinga ubwami bwiwe bw'imyaka 1000 kw'isi. Ivyo bikazoba ishengero ryaramaze gutaha, ariko bazoganzanya nawe muri ico gihe. Uko kugaruka kwa kabiri niko Yesu avuga muri kino gihimba ca 17 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Twumve ico avuga ku murongo wa 22 n'uwa 23. Haravuga ngo, abwira abigishwa biwe ati, hazoza iminsi muzokwifurizamwo kubona umunsi umwe gusa w'Umwana w'umuntu, ntimuzowubona. Kandi bazobabwira bati, ehe nguriya, canke bati ehe nguwu, ntimuzojeyo kandi ntimuzobakurikire. Yesu aho yaje ubwa mbere ntibamumenye, kuko bari biteze uwoza ari umwami w'inkomezi zo mw'isi akabakurako ubutegetsi bw'Abaroma. Ahubwo Yesu yaje arakayoya, abaho nk'umunyagihugu asanzwe, naho yerekanye ubushobozi bw'Imana mu gukora ibitangaza. Ariko igihe azogaruka ntazobonekera mu gisagara nka Betelehemu.
azozanana n'ubwiza bwiwe bw'ijuru. Nico gituma agabisha abigishwa biwe ngo ntibahendwe n'uwogerageza kwerekana umunsi canke umwaka wo kugaruka kwa Yesu, kandi ngo ntihagire uwo babesha ngo Yesu nguwu canke ngo ari hariya. Ivyo yabwiye abigishwa biwe b'ico gihe nivyo natwe atubwira uwu munsi. Ku murongo wa 24 Yesu avuga ko azoza mu kanya isase nk'umuravyo. Uwo murongo uvuga ngo kuko nk'uko umuravyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi, uko ni ku mwana w'umuntu azoba ku munsi wiwe. Aho azozira gushinga ubwami bwiwe ku isi bizomenyekana hose. Umurongo wa 25 nawo uravuga uti ariko akwiye kuzobanza kubabazwa uburyo bwinshi no kwankwa n'ab'iki gihe. Ukubambwa kwiwe kwari integuro y'Imana. Yesu yaciye mu rupfu rwo ku musaraba kugira ngo adukizwe ibyaha byacu. Reka turabe ku murongo wa 26 n'uwa 27 naho hatubwira ngo kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu minsi y'umwana w'umuntu. Bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato, umwuzure ukaza ukabahonya bose. Kurya no kunywa no kurongora ntivyari bibi. Ingorane nuko abo mu gihe ca Nowa babaho nk'uko womengo Imana ntayariho, kandi igihano cayo cari kibarindiriye. N'ubu munsi abantu baririra bakinywera bakarongora mu buryo bw'akamaramaza, ariko ntibumva ko igihano c'Imana kigiye kubashikako umunsi batazi. Nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, umve ico Yesu yabwiye abo bariko baramwumviriza ku murongo wa 28 n'uwa 29. Yababwiye ngo no mu minsi ya Loti vyabaye bityo. Bararya, baranywa, baradandaza, baragura, baratera, barubaka. Maze umunsi Loti yaviriye i Sodomu, umuriro n'amazuku biratibuka bivuye mu ijuru birabahonya bose. Aha rero Yesu yababwiye ikintu gikomeye kugira ngo bumve ko badakwiye gusuzugura ubutumwa bubashikako. Loti yarasemereye ati yamara mugiye guhona, nimureke ibyaha byanyu. Ariko nta numwe yasimbishijwe umutima n'amajambo ya Loti. Barase kuvyemera. Erega Imana ntiyari kurandura ico gisagara Loti atabanje kukivamwo. Barase kuvyemera Imana kandi ntiyari kurandura ico gisagara Loti atabanje kubavamwo. N'ubu Imana ntizokwemera ko haba yamarushwa hambaye abantu bitirirwa izina rya Yesu Kristo bakijijwe batarava muri iyi si. Reka dusome umurongo wa 30. Bavuga ngo niko bizoba umunsi umwana w'umuntu azoserukako. Abizera bazobanza kuvanwa mu isi, maze isi ibone guhona, ibone ibara. Umunsi ubutumwa buriko buravugwa, abantu nabo bakitwengera ntibihane, emwe bazotangara. Umurongo wa 31 utubwira ngo uwo munsi uzoba ari hejuru ku nzu, ibintu vyiwe biri mu nzu, ntazokururutswe no kubisahura. N'uri mu mirima nuko ntazosubira inyuma. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, Yesu aravuga ko kizoba ari igihe c'amarushwa ahebuje. Muri ubu butumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gihimba ca 17 ku murongo wa 32, Yesu arabibutsa yuko hari bizoba nk'uko vyabaye kera, nk'uko tubibona mu gitabo c'Itanguriro. Uwo murongo wa 32 uvuga ngo mwibuke Mukaroti. Mukaroti atangwa kw'akarorero k'abatubahirije ijwi ry'Imana. Vyaramugoye kuvirira ivyiwe n'abiwe vyari bisigaye i Sodomu. Yagomba gusubira inyuma, acagumiza amaso inyuma, kuko ntiyari yizeye ko Imana yorandura ico gisagara. Reka nshuti yanje ndakubwire ngo natwe uwu munsi dutegerezwa kwibaza ivy'uwo Mukaroti. Tumenye ko igikuru ari ukwizera ico Imana ivuga. Ku murongo wa 33 haratubwira ngo uwuzogerageza gukiza ubugingo bwiwe azobubura,
ariko uzoheba ubugingo bwiwe azoburokora. Aho babwiwe guheba ubugingo bwabo bakabuhebera Yesu Kristo. Uwuzogerageza gukiza ubugingo bwiwe, uwo munsi bizoba ari ivy'ubusa, kuko igihe kizoba cararenze. Kuva ku murongo wa 34 kugeza kwa 36 naho hatubwira ngo, ndababwire, muri iryo joro abantu babiri bazoba bari ku buriri bumwe, umwe azojanwa uwundi arekwe. Aho abagore babiri bazoba bariko barasyera hamwe, umwe azojanwa uwundi arekwe. Aho babiri bazoba mu mirima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Kurya nyene vyabaye mu gihe ca Nowa n'ica Loti. Imana izorobanura abagororotsi mu bagarariji, bamwe bajanwe abandi barekwe. Ku murongo wa 37 hatubwira ngo, baramubaza bati, bizoba hehe ga mwami? Arabishura ati, aho umuvyimba uri hose niho ibinyakabaka bizokoranira. Uwo murongo usa n'ijambo ryanditswe mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana igihimba ca 19 umurongo wa 17. Hoho hatubwira ivy'intambara ya Haramagedoni, akaba ari izorangizwa nuko Yesu aje gushinga ubwami bwiwe bw'amahoro ngaha kw'isi. Nk'uko twamaze kubivuga, turarangiza iki cigwa cy'uyu munsi turaba umugani utangura igice ca 18 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Abagendanye na Yesu yaba yagiye vyinshi, kandi bagize ibihe vyinshi vyo kunezeranwa nawe no gutwenga, kandi bakomeza kunguka ubwenge kuko yabigisha vyinshi. Umve nawe dushishikaye twumva ijambo ry'Imana duhereye ku murongo wa mbere w'igice ca 18 muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turasoma ngo, abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Yesu yarahejeje kubabwira ivy'igihe c'iherezo n'ingene azogaruka. Yari yababwiye ko izoba ari imisi igoye, kandi muri iyo misi ko bizoba bigoye kwizera no kugaragaza uko kwizera. Muri uwo mugani Yesu arerekana iciza c'ukwizera muri iki gihe ciza c'ubuntu. Aratwereka akamaro ko gushira umwete mu gusenga. Mbere muri uwo mugani wa mbere twumvise yuko intumbero y'uwo mugani kwari ukubigisha guhora basenga atakurambirwa. Hano rero umuntu wese yisuzumye aca abona ingene akora n'ingene yarakwiye gukora, ari ugusenga cane canke kudeburura. Mu misi igoye cane hazoba gusenga cane, habeho mbere no kudendebukirwa kuri bamwe. Ariko vyari bikwiye ko abantu bagira umwete wo gusenga muri kino gihe c'ubuntu. Dusome mu icete rya mbere ryanditswe na Paulo aryandikira abitesalonike igihimba ca 5 umurongo wa 17. Yababwiye ngo musenge ubudasiba. Si kuvuga yuko ukwiye kwirigura senga ukarara urasenga mu makoraniro. Oya namba, ugusenga ubudasiba nukwama witwararitse kwegera Imana ukirinda n'icaha, haba mu makoraniro canke aho uri hose. Intumwa Paulo aravuga mu ikete yandikiye Abaroma igihimba c'8 umurongo wa 26 yuko Mpwemu Yera adusengera akatunihira iminiho myinshi. Twebwe abantu turasenga uko dushoboye, yamara dukwiye gutahura ko uko guhimbara Imana ariko gutuma amasengesho yacu aba y'ukuri. Ico gihe Yesu yavuga umugani w'umucamanza agabitanya n'umugore w'umupfakazi. Birashoboka ko bari basanzwe bazi iyo nkuru. Usomye umurongo wa 2 n'uwa 3 arababwira ati, mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana, ntagire udusoni ku bantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi amusaba ko yomucira urubanza rumukiza umwasi wiwe. Hano turabona umucamanza adatinya Imana, kandi murabizi yuko abo bahari, eka no mu gihugu cacu barabivugwako. Yari umunyapolitike w'indyarya nk'abandi bamwe bamwe. Yarikunda akaguma harura ivyo yoronka. Kubera ko atatinya Imana, nta mpuhwe yagirira impahazwa, nta n'umutima yagize wo kubaha wa mupfakazi. Uwo mupfakazi biraboneka ko yari amaze guseserezwa n'ingorane yategwa n'umwasi wiwe.
niho yaja kuri uwo mucamanza nawe akanka kumwakira. Uwo mupfakazi amaze gutakamba ashimitse, umucamanza yarigoye aramwakira, aramwumviriza akanya gato, aca murungika kugira ngo asigare arikorera ibindi. Bukeye wa mupfakazi ntiyatanzwe kugaruka gutakambira wa mucamanza ngo amwakire. Abonye yanse kumwakira, aca yirirwa ngaho kugeza umunsi uhere. Eka na bukeye ntiyarambiwe, yarongeye kugaruka kurondera wa mucamanza. Uwo mucamanza yagumye amwirukana, ariko wa mupfakazi acaguma aja kumurondera imisi yose ubudasiba. Umunsi urizina, wa mucamanza ati reka ndabe ko nomuruhuka nk'uko tuzobibona mu cigwa kizokurikira. Nshuti yanje mugenzi uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, mbega woba umaze kumenya akabanga kari mu gusenga? Uwusaba ico adafise umuvyeyi ntarambirwa. Uhoraho umuvyeyi wacu biramunezera iyo wamumwegera ubudasiba, ariko ukwiye kumusabana ukwizera kugeza uronse inyishu. Twibuke ko dukwiye gusenga mu izina rya Yesu Kristo ari mu mitima yacu. Reka turangize dusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushima ko wewe utari umucamanza agabitanya, ariko uri umucamanza agororoka. Nico gituma uzocira imanza abantu bose utarenganije. Uwakoze neza ukamuha kugererwa vyiza, uwakoze na bibi nawe agahabwa ingero bikwiranye. Ndasengeye umuntu wese yakurikiye iki cigwa c'uyu munsi. Mana umwigishe guhitamwo neza, kandi umwigishe gusenga no kwama asenga ubudasiba kugeza yishuwe. Umukure kw'ivyaha vyiwe, umwandike mu gitabo c'ubugingo, maze abe uguhimbara, amenya no kugusenga vy'ukuri. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.